umviriza ino nkuru y'uno mukenyezi ingene vyamugendeye n'umufasha wiwe, nawe ucugira ico bivuzeko. Maze gushika ku bitaro nsanga abantu bari hariya aho babika abapfuye. Amajambo bambwiye yababaje umutima wanje. Oho, uje kuraba umugwayi bazanye cyo bafashe ariko umugore wundi. Oho, turavye twasanze atarapfa, ari muri yanzu y'uburuhukiro cyane hariya abantu bagwaye cyane. Maze gushika muri yanzu nsanga umukunzi w'umutima wanje yamaze gutakaza ubwenge, ari muri koma adashobora no kundaba. Mbe ibi nivyo twumvikanye ga mugabo wanje? Muri ico gihe vyabaye nagiye ndi kure cyane y'umuhira. Mbe ibi nivyo twasezeranye ga mugabo wanje? Muri ico gihe nari mu kindi gisagara aho bita Mbeya. Mbe ibi bipanga bagutemaguye niko gashimwe umpaye? Ibi nivyo twumvikanye twasezeranye mufasha wanje cyangwa umugabo wanje? Muri ico gihe nari mu gisagara c'Imbeya. Namaze kubona isi igeze kure ikigongwe. Isi nta kigongwe ifise. Isi ntibabara. Isi ntigiraho ibika umuntu. Bantu nimumfashe. Ninde afise ikigongwe kugira ngo amfashe ampumurize? Kuko umutima wanje uva amaraso. Umutima wanje uva amaraso. Kungorane naronse. Isi nta kigongwe ifise. Isi ntibabara. Ni jewe n'ubuzima bwanje. Muri ico gihe nahamagaye ku muryango w'umugabo wanje kugira ndababwire ingorane umugabo wanje yagize. Bose wamenga ntacyo ndiko ndababwira, ntacyo bibabwiye. Nca ntora ibintu ivyangombwa vyiwe vyo kuri banke, inamba zibanga izo bita password ntiyashobora kuzisoma. Nca saba docteur, nasabye docteur umfashe umugabo wanje niyakira ivyose nzoriha. Hama dakize uzocutora imodoka yanje. No gufashije mukenyezi, ariko izo modoka bita Ford ziranywa igitoro ni kujye kwa mazi. Ndondera abagenzi b'umugabo wanje. Maze gushika imbere yabo batangura kumpa amategeko akura y'umutima wanje. Ndavye umugabo wanje mbona ari muri koma. Ngo ndavye dogiteri nashobora kundaba kuko wifuza kuryamana nanje igihe namubwira ko yomfasha. Isi nta kigongwe ifise. Isi nta kigongwe ifise. Isi ntigiraho yobika abantu. Ni jewe n'ubuzima bwanje. Uno munsi nahise mu nkene gukiranuka n'Imana. Narushe kubesha umutima wanje. Nkeneye gukiranuka hagati yanje n'Imana. Vyanga bikunda ntegerezwa gukiranuka hagati yanje n'Imana. Hamwe
nomubwira umugabo wanje ashobora kunyica, ariko umutima wanje uguma umbwira utegerezwa kumubwira, kuko jewe nkeneye gukiranuka n'Imana. Jewe vyanga bikunda ntegerezwa gukiranuka hagati yanje n'Imana. Nahisemwo nkeneye gukiranuka hagati yanje n'Imana. Nkeneye gukiranuka hagati yanje n'Imana. Mugabo wanje, ujya munsi bagufashe bakagutebagura, ujya mu dogiteri yagufashije, niwe twavyaranye uno mwana. Umugabo wanje arandaba, acava imbere yanje yigira. Mu gitondo ca kare buke bwaho nica mpamagara iwabo n'umugabo, bambwira cyane, utegereza kuzana n'uwo mwana wavyaye akomeye. Maze gushika iwabo nsanga baramuka zanje, uwo naramutsa wese ntabwo yanyishura cyangwa nyitabe. Baramwananje bankunda nabo nagira uko, ariko uwandaba wese bandaba kwishavu ryinshi bankengera. Ikigongo canje kirega wasiwe, ikigongwe kirihe canje wasi. Umuryango umaze kwicara, abo nasabye ngo bamfashe nibo banciriye urubanza. Isi nta kigongo ifise. Niba ukeneye kubana n'umwana wacu, ngo umwana wawe wavyaye hanze nshobora kubategerezwa kwicwa, kuko twebwe uwo mwana ava hanze dushobora kubana nawe umuryango wacu. Ndaba umwana wanje ahagaritswe hagati yabo, nca ndaba hirya yanje, ndaba umugabo wanje ndamubona. Anaba kwishavu ryinshi, nawe avuga ati ntashobora kumbabarira. Mbe wansiwe, ikigongo canje kiri hehe? Mbe ninde yomfasha, ninde yompumuriza? Niruke nje, wasiwe nje. Isi nta kigongo ifise, isi nta namwe ushobora kubika umuntu. Abantu nimumfashe, abantu nimwimfashe. Maze kubandanya nsaba ikigongwe, muramuka zanje akuze yarahagurutse. Wawutuzanira ivy'uburinzi ngaho, nimba wahaye imiti musazacu, twebwe ivyo ntidukeneye. Twebwe ntidushobora gukangwa no ngo bwosozi bwawe cyangwa amusozi yawe. Ivyo bintu ushobora kutubwira wewe. Umwana wanje ashigwa hagati yabo kugira ngo bamutemagure ibipande imbere yanje. Umugabo w'ikigongwe muri bo acavuga ngo hagati yacu twebwe ninde muntu ataragira ikosa na rimwe, abo wa mbere gutema uwo mwana. Bose bararabana, nta n'umwe yandavye. Umugabo wanje cyaraguruka, aca atangura kurira ababara cyane. Ati umugore wanje guhera uno munsi, umbabarire mugore wanje, umbabarire mufasha wanje, ndagukunda cyane mugore wanje. Ivy'isi vyananiye vyanshikanye kure, ivyo kw'isi vyanduhije narushe vyampagije. Guhera uno munsi mugore wanje, ndapfukamye imbere yawe ndasavye ikigongwe. Guhera uno munsi mugore wanje, umbabarire mugore wanje, nkeneye gukiranuka hagati yanje n'Imana. Nkeneye gukiranuka hagati yanje n'Imana. Kumbe Imana irashobora kubabarira, kumbe Imana irashobora guhuza abantu, kumbe
wumva Imana irashobora kwishura ivyo wasenze. Nivyo nize muri kino cigwa. Yesu wacu arishura kandi we arumva. Tubandanye dusenga tudahagarika canke tunanirwa. Ngomba gukiranuka hagati yanje n'Imana. Vyanka bikunda ndakiranuka hagati yanje n'Imana. Nkeneye gukiranuka hagati yanje n'Imana. Uko niko vyagenze.